Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Abana b'Imana, mbanje gushimira abantu bamaze kugira subscribe, bamwe bakanambwira ati naho utokwirigura turungikira, ubu tuba twamaze kubibona. Rero nyimba unezerwa no kuza urumviriza ama-audio n'ama-video nkora. Ama-audio ni ku bantu bafise amatelefone atarimo WhatsApp, ariko ni waba unezerwa no kubona ama-video nkora, unezerwa kandi no kubona ko hari n'igihe mba ndiko ndakwereka ibintu bibi biriko biraba mw'isi, wogira subscribe. Mbere wumva bigushimisha ukabona birakwigishije, ukaba wogira na share kugira ubihe n'abandi bantu nabo ntibazoze baragwa mu ngorane. Ufise umwana wiwe canke ufise umugenzi ari mu mahano nk'ayo mba ndiko nderekana, akamusifasha gusenga canke akamuhanura kugira bivemo. Hanyuma ugakanda no kuri kajya k'inzogera kugira haje video nshasha utari bwabone shizeko ushobore kuyibona ucuyiraba. Rero abamaze kugira subscribe mukama bandanya bahezagira cyane. Hanyuma kandi abumviriza ama-audio ni mwebwe benshi cyane. Nimugire ikibazo, ama-audio nzokomeza ndayatanga gutya nyene, usibye gusa ko haba itandukaniro ryo kutabona video, ariko audio iyo uri kurumviriza ibyo mvuga biri muri Bibiliya nabwo kandi ni byiza cyane, biragufasha. Bana b'Imana rero, uyu munsi shatse kubereka video igituma Imana ishavuye, igituma turiko turahura n'ibibazo bitandukanye ngaha mw'isi. Nuko nyene abantu twese tutabibona kimwe. Mw'isi hariko haraba ibintu bibi bitigeze kubaho. Mw'iyi minsi reka dukurikirane ijambo ry'Imana ritwereka amahano ariko araba mw'isi, kandi tugende tunaraba bimwe na bimwe mu byatuma Imana irakara ikaritura umuji canke igasambura ahantu runaka. Imana nayo mw'ijuru ikomeze idutabare cyane. Bana b'Imana rero, video muriko muraraba ni video y'abajya bita abatinganyi, abagabo n'abagabo barongorana bakagira mariage. Muze muraraba murabona izo mariage uko ziriko ziraba. Hanyuma kandi areje ryari naho nzobagirira iby'abakobwa ku bakobwa, canke se nzobagirira iby'imbwa n'abantu canke ibikoko. Ubwo rero ibara ryaraguye mw'isi, ariko twumve mbega Imana irasigikiye abatinganyi canke abagabo barongorana n'abagabo canke abagore barongorana n'abagore? Imana irabishigikiye, Imana iravyemera. Reka twumve iki jambo ry'Imana ritubwira, n'iki Imana ibivuga ko canke Imana yabivuzeko. Turabisoma mu gitabo ca Bibiliya, mu gitabo ca Bene Levi, ni ku kigabane cyaho cya 20. Turahera ku karongo kaho ka 18 tugeze ku karongo ka 13, kandi akarongo ka 13 niko nyamukuru niko ndashaka gahuye n'iyi video turiko turaraba. Umukama Imana dutabare cyane, kandi umukama Imana ababarire isi, ababarire n'abagifise agatima k'ubuntu ko kumva ko ibintu by'ubutinganya ari amahano. Imana dutabare cyane. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibibujijwe n'ibihano bijanye nabyo. Ngo ibibujijwe n'ibihano bijanye nabyo. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo igihe amabanga y'abubatse abujijwe.
ngo igihe amabanga y'abubatswe abujijwe. Guhera ku 8 rero, murazigama amategeko yanje kandi muyakurikize, ni jewe Umukama ndabagira beranda. Umuntu wese azotukase canke nyina azokwicwa. Ko yatutse se canke nyina, amaraso yiwe ari ku gatwe kiwe. Umugabo niyarenga ibigo n'umugore w'uwundi mugabo, niyarengana ibigo n'umugore wa mugenzi we, uwo mugabo yarenze ibigo n'uwo mugore yarenze ibigo bazotegerezwa kwicwa. Umugabo niyasambana na mukase, azoba yambuye se wiwe, bombi bazotegerezwa kwicwa, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Umugabo niyasambana n'umukazana wiwe, bombi bazotegerezwa kwicwa, ni ukugoka, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Umugabo niyasambana n'uwundi mugabo nk'uko yoba asambanye n'umugore, bombi bakoze ishano, bazotegerezwa kwicwa, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana rero, mukomeze kuraba video. Iyi video irimo imiryango ibiri y'abatinganyi. Umuryango umwe muraza kubona ko ari amasura atandukanye. Umuryango umwe murabona ko ari abahungu bakiri bato baretse gukora ubukwe n'abakobwa beza, bakaba bemeye kwibanira ari abahungu ku bahungu. Imana idutabare cyane. Hanyuma kandi murabona n'uwundi muryango nawo wiyemeje kugira ubukwe ari abahungu ku bahungu, ari umugabo ku mugabo. Kandi murabona bobo n'imiryango yahagurutse kubashigikira, nyina mama wabo barabambika, baragira iki, isi yaragwishije ishano. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana ndababwira, ibyago turiko turabona mu isi, ibihugu bigwana, ibigwaragwara bikorwa nabo nyene bigira barumenyi bemereye nibi, aribo bazanye n'ubwo buhumbu mu isi. Mu by'ukuri biteye iseseme kandi Imana irababaye cyane. N'ubundi tuze dushima Imana, tuzoja mu gitabo cya Loti, kuko Aburahamu yabwira Imana ngo mbega niwahasanga 20 biragenda gute, ngo ndabababarira. Ngo niwahasanga 20, ngo niwahasanga 10 biragenda gute, ngo ndabababarira. Ariko Imana yahasanze bangahe? Nabyo tuzoca tubikurikiza, nabyo tuzobiraba mwiyindwi nyene. Bana b'Imana rero, akarongo k'umunani karavuga ngo, twatangwa tubona ijambo ry'umutwe rivuga ngo ibibujijwe n'ibihano bijanye nabyo. Ibibujijwe n'ibihano bijanywe n'ibyo bibujijwe, twumva ibyo bihano. Irindi jambo ry'umutwe riravuga ngo igihe amabanga y'abubatse abujijwe, ngo igihe amabanga y'abubatse abujijwe, twumve ayo mabanga abujijwe. 8 haravuga ngo murazigama amategeko yanje kandi muyakurikize. Imana iravuga ngo tuzigama amategeko yayo kandi tuyakurikize. Ni jewe Umukama ndabagira beranda. Imana nyene bivugira, kuko aya mategeko Imana yari kirayishikiriza bene Isirayeli, kandi
uwemeye kuba umwana w'Imana wese yaramaze kuba mwene Isirayeli canke mwene Aburahamu. Uwemeye kumviriza ijambo ry'Imana wese ni umwana w'Imana. Kuko kiriya gihe Imana itanga n'aya mategeko, mu Burundi nta n'abantu bari bwabeho. Kuko ukurikiranye inkomoko y'Abarundi niyo bazananye ushobora kubimenya. Ntabwo Abarundi mbese nyene uramenya neza Abarundi uko bazananye iyo baje baturuka. Hariho ibihugu rero byagiye bibamwe abantu ari uko bariko barava, uko abantu bagiye bagwira mu isi niko batera bagira, niko batera baja mu bindi bihugu n'ibindi bice bitarabamwe abantu. Imana idutabare cyane. Ubwo rero Imana yari kiratanga ayo mategeko. Icenda haravuga ngo umuntu wese azotuka se canke nyina azokwicwa. Ko yatutse se canke nyina amaraso yiwe ari ku gatwe kiwe. Ngo umuntu wese atukase canke agatuka nyina ngo aze yicwe, ngo kandi ngo amaraso yiwe azoja ku gahanga kiwe. Urumva yatutse nyina nyimba apfuye nyene ntabwo uzobaza ngo yiciwe iki canke oya, yapfuye nyene. Ubwo nyene Imana yamuciriye urubanza. Abantu rero batuka ba nyina, kandi rero ndazi hari n'abantu bakiri bato basigaye bumviriza amawodiyo n'inyigisho zanje. Ntuzotuke mama wawe, ntuzotuke papa wawe, uririnda. Wubahe nyoko, wubahe se wawe, kuko baragutwaye inda, barakuvyaye, barakureze. Wubahe se na nyoko. 10 haravuga ngo kandi nkiri no ngaha abantu basigaye bica ba nyina, abantu barica base, ariko amajambo shaka tuze kugerako cyane ni yabijya by'abatinganyi. Reka tubandanye. 10 umugabo niyarenga nibigo n'umugore w'ubundi mugabo. Mwumve bana b'Imana, umugabo niyarenga ibigo n'ubundi mugore atari umugore wiwe, niyarengana ibigo n'umugore wa mugenzi we, wakarengana ibigo akaja mu busambanyi n'ubundi. Dutandukanye ijambo ry'ubusambanyi n'ubumaraya. Ubusambanyi ni bwa bundi umuntu agenda bunda ati ntihagire uwumbona, ntihagire uwumenya ko nakoze ubusambanyi, yasambanye na nakamwibanga. Ubwo n'ubusambanyi. Hanyuma ubumaraya ni burya bwo kwicuruza, utoba inyuma nyene n'uwari we wese akabimenya ko uwubonye wese ari twende. Imana idutabare cyane. Rero umugabo azosambana n'umugore w'abandi wa mugenzi we, uwo mugabo yarenze ibigo n'uwo mugore yarenze ibigo bazotegerezwa kwicwa. Ngo uwo mugabo yarenze ibigo n'uwo mugore yarenze ibigo, ngo bose baze biyicwe. Imana idutabare cyane. Ngo bose baze biyicwe. Kuko nyimbura umugore wemereye umugabo, uzi neza ko ufise umugabo, ukemerera uwundi mugabo mukaryamana, murumva ko ari yibari imbere y'Imana. Imana ivuga ati baze biyicwe. Abantu benshi rero baza bitwaza gukora ibyaha, nkuko nanje narindi mu myaka ishize. Tukitwaza ngo Yezu yaraducunguye, ngo Yezu yaratubabariye, ngo Yezu ngo yaravuye mu ijuru aratubabarira. Ngo nta bana b'Imana, icyakuye Yezu Kristo mu ijuru kwari kugira nyene tubone neza ko yemeye kudupfira, ariko aratwigisha. Yezu Kristo bamuhoye ko yari karavuga ukuri, ariko aravuga ati jeho ndakubwe bana b'Imana. Bibari byinshi. Hari umuntu yadungikiye video ambwira abantu bariko barigisha ku bintu bijanye no kwikinisha. Bamwe bariko barabyigisha ko atacyaha kirimo, ko Yezu yaranavuze ngo ukuboko kwawe ni kwana gucumuza canke kimwe mu rugingo rwawe ngo uzogice ugitekure. Mbone yo kubandisha uwo muntu bijya ni inyigisho zipfuye, nugushorera abantu mu muriro udahera. Ntuzoze wikinisha uvuga ngo Imana ngo ntaho byanditse muri Bibiliya. Muri Bibiliya biranditse, navyo nzobikwigisha.
canke navyo nzovyigisha abazoshobora kubibona babirimo baze babivemo. Imana idutabare cyane. Ngo bombi rero baze bicwe mu gihe mw'iki gihe umuntu atamaramara no gusambana n'umugore wa mwene wabo canke wa muramuwe canke mbese murabona ko n'amahano. Twabona ibyago byaguye ngo yongo Imana ngo atwihore. Imana irababaye cyane. Imana yarinze ihagurutsa bene twebwe bamagara make ngo tuvuge ubutumwa, kandi hariho n'abandi bari barabisigiwe amavuta barabyigiye ngo bavuge ubutumwa bwiza. Ariko Imana iriko irahagurutsa hirya no hino kugira abavuga butumwa bavuge, ntihagire uwuzitwaza ngo ntiyumvise. Rero Imana irababaye cyane, ibyago biriko biratugwira. Reka mbandanye ngiraho nshaka. 11 umugabo niyasambana na mukase, umugabo niyasambana na mukase azoba yambuye se wiwe, bombi bazotegerezwa kwicwa, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Ngo umugabo niyubahuka mukase, nyina yarapfuye canke ise yarirukanye nyina, ngo agasambana na mukase, ngo uwo mugore uwo mukase n'uwo muhungu yubahutse mukase, ngo bose baje bicwe, ngo amaraso yabo nibo bazoba nta uzoyabazwa. Imana idutabare cyane. 12 umugabo niyasambana n'umukazana wiwe, bombi bazotegerezwa kwicwa, ni ukugoka, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Ngo umugabo niyasambana n'umukazana wiwe, nguko nukugoka, ngo bose baze bicwe, ngo amaraso yabo nta wundi azoyabazwa. Hana b'Imana murumva ibintu birakomeye nibiba byoroshe. Mu gihe rero abana benshi basambanya ba mukase, urumva notanga uburorero bwishi. Hari ibintu nagiye mbona, hari umuhungu twigana mu mwaka wa 6 yasambanye na mukase, hanyuma barafatwa. Hanyuma nyene nyamuhungu yaratubwira ku ishure turiko turamucokoza, ngo rega ngo n'ubundi papa yamutoye yari uwi wanje, ngo nije twadukwiranye. Ibintu nk'ibyo Imana idutabare cyane. Ngo nukugoka, ngo akwiye kwicwa. Hari amajambo rero ntagenda atindako kugugira tugere ku ijambo nyamukuru ry'iyi video turiko turaraba. 13 havuga ngo umugabo niyasambana n'uwundi mugabo, mwabyumvise sizipora navyanditse ndiko ndabisoma muri Bibiliya. Umugabo niyasambana n'uwundi mugabo, ni mu gitabo ca bene Levi ku gice cya 20 ku karongo ka 13. Umugabo niyasambana n'uwundi mugabo, nkuko yoba asambanye n'umugore, nkuko yoba asambanye n'umugore, umugabo asambanye n'uwundi mugabo, nkuko yoba ari karasambana n'uwundi mugore, bombi bakozisha, ngo bose bakozishano, bombi bakozishano, bazotegerezwa kwicwa, amaraso yabo ari ku gatwe kabo. Bana b'Imana mwabonye iyi video, muriko murayiraba, nagabanije amajwi yabo kugira jewe nduzicwe, hanyuma haduga ijwi rya Bibiliya, ibiri muri Bibiliya. None ari nkawe umwana wawe agafata igikombe akakimena, wacu umusiga amavuta ati wakoze byiza, cyane bamucisha kwa kanywafu. Umwana wawe ariko arakora amakosa akamena ikiyo cy'inzu, cyane akamena agatora ibuye agasanzaza inkono iri kuziko, wavuga ati mwana wanje ukoze byiza, cyane wotora akanywafu kamukubita. Ibintu nk'ibi. None twebwe ibi bintu Imana yatubujije, igihe cyose turabwira abana bacu uti
mwananje aya n'amakosa ntugatukane ni kibi urubaha uwo ari we wese mwananje uritwara gutya na gutya urubaha mwarimu urubaha mukuru wawe bana b'Imana umwana agacaza ariganza uko ashaka akifata uko yishakiye webye kunezera canke uramuhana iyo ari umwana agihanika uramuhana none bana b'Imana ibyago bigwira isi ngwehehe ngw'Imana yadukuye kwa maboko ngw'Imana yatwibagiye Imana yatwibagiye gute none nk'aba bantu nimubona ko abantu b'abagabo bazi ubwenge bize n'amashuri kubera iki badasoma Bibiliya mwibaza ko ibi bintu turiko turasoma muri Bibiliya bamwe batabizi cyangwa abandi batabibasomera bakababwira ati kabisa mukora ibintu bibi nkunda kubona no mu Rwanda abara batinganyi babivuga ku mugaragaro bakabishinga intahe yuko barabatinganyi mugabo babivuyemo murumva rero bamwe babijamo suko batazi iri jambo ry'Imana oya ahubwo kubera ko Satani isigaranye igihe gito iragwana gose kugira ifata abantu benshi batikize none kugira urokora ubuzima bwa mugenzi wawe wokora iki no mu Burundi abatinganyi bo bariyo usibye ko babikora binyegeje kandi ko dushima Imana ko ubutegetsi bwacu bw'u Burundi budashigikiye ibyo bara ariko mu bihugu biteye imbere abarundi barabigiyemo nibara nabwone nzobazanira n'ubukwe bw'umugeni w'umunyarwanda n'umuzungu nabonye n'abarundi nagiye mbona ibyo byose nzobibaronderera nzoza nabibazanira kandi rero ukabona hari icyo nokongeramo ku nyigisho ntanga uzoza urabishira muri komanteri ibyo muzobona bitabereye nzobikuramo ibibereye nzovyongeza murabona rero ibara ryaraguye Imana irababaye cyane je muraniyumvira none nkubaho Imana iri mu ijuru iriko iraraba ibi bintu Imana kweri irarakaye kandi ikindi nacyo nk'abagiye abo twatanguranye nkitangura kuvuga ubutumwa bwiza natanguye mvuga audio ndumva nta n'ukwezi kurahera ntanguye cano benshi murazi mu audio ya mbere na mbere nagiye nza ndakora naravuga ati Imana yanyeretse ibi nibi by'ubutinganyi narigeze kubisigura uko Imana yari yabinyeretse kandi nibyaba ngombwa nzongera ndabigarukane ndabivuge no ngaha mu mavideo nongere ndabivuga uko Imana yagira binyereka n'icyo yagira asigurira bana b'Imana isi nimbi abisi ni babi twaramaze kwigira babi cyane ariko ikintu cyo dufasha inama no kubwira wewe ubonye iyi video ukaba wumvise n'iyi audio inama no kubwira nugusengera bajye bamaze kubigwamo kugira Imana ici inkoni ngufi noneho tubasengere babashe kuvayo bagaruke kuri Yesu Kristo ahandi naho kandi nugusenga cyane kugira benshi ntibabigwemwo kuko nitwasenga kabisa Imana izoca inkoni ngufi nayo ubundi ibyago biriko biragwira isi nuko twamaze kuba babi cyane tugenda tuba babi gusumba n'uwari mwiza arahinduka akaba mubi ariko tuzobandanya turaba n'ibyo abagore hano hari ibindi bintu Imana yari ikitubwira ariko reka tugeze ngaha ariko nubundi ndabandanya gutegura mwumve ibyo abagore nabyo kandi nzane n'ibya abagore Imana yo mu ijuru bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.